Munsi tugiye kuraba scholarship yo kuja kwiga mu Bufaransa nkuko mubibona ngaha kuri screen handitse ngo Université Paris-Saclay International Masters Scholarships 2027 France fully funded no kuvuga izi scholarship nta mafaranga usabwa kuriha byose barabigufasha nkuko tugiye kwibona ngaha hepfo. Turagiye kuraba n'ama critères d'eligibilité canke ibituma ushobora kuronka iyi scholarship. Ni scholarship nziza cyane siritu nko ku bantu bavuga igifaransa canke no mu Congereza harimo amakuru y'Icongereza ku bantu bavuga Icongereza nta kibazo, ariko hariho niveau usabwa mu Congereza. Ego nabaja kwiga mu gifaransa hariho niveau basabwa kuba bafise mu gifaransa. Ibi byose turaraba amafaranga angana gute bazohora batanga buri kwezi, baguhangaye buri kwezi. Hanyuma turaja kuraba kandi mbega nubuhe burusho bw'i scholarship. Nkuko nababwiye ni masters, ni master, ntabwo ari baccalaureat, ni kwiga master. Hanyuma turaza kuraba kandi kumbure mu mpera kugira ngo dossier yawe, kugira ngo CV yawe yemegwe itegeza gukorwa gute. Ikireka ndakigire ko ntatevye, hariho CV, hari ukuntu muri Europe bakora CV, ushobora kuja kuri Google ukaraba ingene CV zo muri Europe zikorwa. Uzikoze tuzikora ngaha muri Pays de Grand Lac, kenshi urashobora kuba hojete kubera ko bafise systeme zingena ama CV hari yakogwa, rero ni kwikonforma nkuko nabo babikora hariya. Turaza kuraba byinshi cyane, namwe utagira subscribe uyigire, aha niho uzoronkera ama opportunity atandukanye y'ubuzi, eka n'ibindi bintu byinshi bitandukanye nkuko ubibona kuri iyi chaîne. Karibu rero twagiye, murabona ko iyi scholarship iri fully funded, ni ya gusa 100%. Hanyuma reka turabe ibikuru bisigaye, ndabaha link kugira ngo muze kuvyisomera muri commentaire. Ego muze kuvyisomera neza, muze kugurura iyi link kugira ngo mubirabe neza, muvyisomere, murabe bisabwa neza kuko byose sino bishira muri audio sino bimara. Ego hanyuma degree level canke ivyo umuntu aja kwiga hariya ni all academic masters program kuri university. Nukuvuga aha uracagura ko ukenera kwiga, wewe uracagura makuru departement canke igisata ushaka kwigamwo uragicagura kuko hari bisata vyinshi muri university. Uracagura igisata ubona ushimye kikaba arico usaba. Hari bisata vyinshi nkuko mushobora kuvyigururira muri iyi link nyene nza kubaha, mukabona ibisata bitandukanye bihari. Ni programme ya master niyo ndababwiye ngaha, ariko hariho master y'umwaka umwe nkuko mubibona ngaha na master y'imyaka 2. Ego bivana ni ushaka we kwiga. Namushaka master y'umwaka umwe irahari, namboshaka master y'imyaka 2 nayo irahari. Tubandanije ntiduteba, bikuru muravyisomera nkuko mubibona ngaha. Reka tubandanye tuje kuri participating institutions. Applicants must be admitted to a master's program operated by one of the following institutions. Ibi nivyo bisata kanini yabihari, hanini ya na institution yemewe ngaha utegereza gukorera ko ngaha. Nukuvuga utegereza kwemegwa kuri master mu ma institution aya ari ngaha. Hariyo bita Agro Paris Tech, Centrale Supélec, vyinshi ngaha, ENS Paris-Saclay n'izindi ngaha nkuko muzibona. Available subjects canke manuze ama departement hari ni menshi. Murabona ko bagize ngo all academic fields na departement menshi. Nukuvuga ngo ivyo wize vyose muri kaminuza wegenda urasanga igisata ciwawe. Turabero benefits, nababwiye ko vyinshi mu vyisomera kugira ngo sindabatwara umwanya muremure. Hari abantu barambirwa n'ama video maremare, ndeka ndabahe bikuru gusa. Ariko hari ico ntegeza kubabwira, mutegeza kumenya, bisaba ko ucrea profile. Ego kuri inception canke birasaba uja kuri Google karaba ati ni gute no shaka kwa applying, ni gute no saba ishure muri university. Utegeza kumaze gusaba ishure wemerewe, niho rero intuze scholarship yawe iheze kagenda neza. Sino ufashe nyene wa applying bisanzwe utagize ntibikunda. Ego reka turabe ngaha benefits. Selected students will receive amahera ku mwaka bazoguha 10,000 euros. Murumva ko ku kwezi utashobora kuja musi y'amajana 9 ama euro 900. Urumva si make ayo, murumva ko atari amafaranga make, ni menshi cyane. Aya urashobora kugufasha umwaka wose. Travel and visa allowance,
up to 900. No kuvuga visa n'amahera y'urugendo zose barabiguha depending on country of origin. Mugabo urumva birenza amayero amajana 9 aho no kuvuga ayasigaye urayiyongerereza, ariko ntabwo vyoneza amajana 9. Nta sinibaza ko iyo wakasitike kare urugendo one way cyangwa kugenda gusa vyoneza amajana 9. Administrative support for visa and settlement procedures, ibi nivyo bagufasha hari ibintu d'ordre administratif, barabigufasha byose, ibintu vy'amaviza, kubaho, kuronka residence, byose barabigufasha. Guidance for accommodation research, housing not guaranteed. Bisigura ngo arya mahera baguha, arya amadolari baguha, arya amayero ibihumbi 10 baguha ku mwaka, uripangira inzu harimwo ayo kubamwo, umva ku kwezi vyitwa ko babaha nk'amajana 9, amayero amajana 9, urumva kamajana 9 aho urashobora gupanga inzu, urashobora kuraba inzu ntoyi juste, cyakora ubundi munyeshuri mu bana birasanzwe. Kandi hari akenshi mu master urashobora kwigukora ku mugoroba, uracapa akazi hariya nta kibazo, maze kuronka residence bica vyoroha. Ego hama note hariho ricitondegwa, scholarship payments begin only after arrival in France. No kuvuga batangura kuguha amafaranga umaze gushika mu Faransa and official enrollment, hama n'igihe uba wamaze kwiyandikisha mu buryo bwemewe n'amategeko. No advance payments are made, nta mahera baguha bien avant ubwa mbere oya. The amount may be reduced during periods spent abroad or internships outside the Université Paris-Saclay affiliated laboratories. Ku bisanzwe cyane. Ego tuje kuri eligible nationalities. Ibihugu vyemerewe ni ibihugu vyose murabona nk'abayivuze, open to applicants of all nationalities. Nationalities zose, nationalities zose ziremerewe, nta na bamwe batemerewe gusaba iyi scholarship. Everyone can apply, wale wese ashobora gusaba. Tugere kuri eligibility criteria canke critère d'eligibilité. Usaba iyi scholarship ategeza kuba ari umuntu w'umunyamahanga, iki kirumvikana, atari umufaransa. Hama be under 30 years of age during the year of application. Utegerezwa kuba ufise imyaka iri munsi ya 30 kuri master, birumvikana. Hama be admitted to an eligible master's program at Université Paris-Saclay. Nikimwe nababwira, utegerezwa kubanza gusaba kuri Université Paris-Saclay. Ushaka kuja kuri Google ukaraba ati ni gute no saba master muri university, ukavyandika kuri Google ikibiguha neza cyane. Naho uja kuri ChatGPT ukabaza, bacha bikwereka neza ingene ukira profile, amadoki mushirayo, urashiraho CV, ugashiraho kandi ugashiraho kandi n'ama diplome byose, ukabishiraho byose. Nababwiye ko CV itegerezwa kuba yanditse, CV itegerezwa kuba yanditse neza kuri standard za Europe. Niho bigufasha cyane kugira ngo ushobore kuba hoteni, kuko rimwe hari gihe mu guselectiona bakoresha intuze, bakoresha amamashini. Hanyuma ukandika kandi na lettre de motivation gituma wipfuza kwiga. Ego nico ivyo byose ukavyandika neza, ukabikora neza cyane. Ego tubandanye, murabona ivyo hasi murashaka kuvyisomera birasanzwe. Umva bitegerezwa kuba ari rya mbere wiyandikishije kuri university mu Faransa. Not to receive other funding exceeding, for ibi byose birasanzwe. Hama application procedure rero, ngizire intambuko canke intambwe zo kwisunga mu gihe uri kurasaba master ngaha. Icambere, application procedure. Step 1, apply for a master's program. Utegerezwa gusaba program ya master. Ibivyo birazwi kuko ni master. Urashobora gusoma ibikurikira nta kibazo. Step ya kabiri, nomination by program coordinators. Selected candidates will receive an email invitation. Abazoba bacaguwe bazoronka email yemeza ko bemerewe kugira ngo babandanye gukompleta ivya scholarship online. Bamwe mu basavye bashobora gusabwa gutanga abantu zeya two referees cyangwa referees n'abantu zeya nk'abigisha, ni nk'abatemwe. Ego abantu reference bemeza ko wewe uciye ubwenge, uri umwana witwaye neza mu mashure, kazoza kavuze kuri kari bright. Muri university wizemwe ushobora kuraba chef de département canke
umwarimu mu badogiteri bakwigishije akenshi ni biza ko uhabwa recommandation n'abadogiteri bakagira gute bakagufasha bakakwandikira ati uyu muntu kabisa turamuzi twaramwigishije n'umwana cyo ubwenge yemeze kunuku nuku yarose amanota naya n'umwana by'ukuri akwiye kwiga master ibintu nk'ivyo nico habashatse kuvuga aba referees babiri bavuze ego not email or late applicants are not accepted abazosaba igihe cyarenze ntibazokwemererwa ibintu byo bivuga hanyuma step ya gatatu selection by scholarship jury kuvuga hariho jury ibijejwe izo selectiona ntavyo no bandanya ko kaniya murashaka kuvyisomera ndaza kuba hari link nkuko nabibabwiye hama important dates reka tujenga kuri important dates candidates nomination deadline no 25 z'ukwa gatatu none ho vyaheze muri make iyi scholarship usabwa kwa applyinga ubunyene vyihuta scholarship application and references deadline 31st March mumva ko muri make mutateza kwa applyinga ubunyene mu kwa kabiri ego result announcement mid May umva ma results bazoyavuga muri kwezi mu kwezi kwa gatanu hagati note ivyitondegwa ichitondegwa deadlines may vary visit official website for more information aha ushonze ngaha handitse official website murabona ko handitse n'ibara rya bleu uhafyonze ko ucubona ama deadlines ego cyangwa ucubona kuri official website ucubona ama deadlines canke ama date limit yo kwa applying bisaba rero bivanye n'ivyo uzoja kwiga bisaba ko applying kare ukibona iyi video ucugira gutangura processes utegure CV yawe lettre de motivation uno musi biroroshe vyama lettre de motivation ushaka kubwira ChatGPT ivyo wipfuza ikabigukorera ugasigara gusa wameliora ukuntu kugira ngo ntibamenye ko wakoresheje ChatGPT ukandika neza cyane ibintu bikagenda neza nuko rero ndabipfurije amahigwe ego bonne chance abashaka kwiga master muraye mubigire n'ingoga kugira ngo scholarship ntibacike. Thank you so much.